kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Indwara ya sida sagaseseshwa rumuri mu Burundi iracibonekeza kandi ibitigira biracari hejuru. Ivyo biruko mu gihe imigambi imwe yahagaze mu yahora yitaho abagwayi b'ico kiza biciye mu mashirahamwe yegera shingwa kugira yiteho abagwayi. Leta zunze ubumwe za Amerika zarakuyemo akarenge mu gihe aribo batanga amafaranga menshi muri ico gisata. Inyuma y'ihagarikwa y'izo mfashanyo, abagwayi canke abarundi muri rusangi bo kwitwara gute? Mbega uruhara rwa leta n'uruhe mu bihe nk'ivyo? Ivyo nivyo bibazo bigiye kwishurwa muri kino kiganiro kw'isoko, mushikirizwa na jewe Pierre Gahungu. Ndabahaye ikaze. Uyu musi nashaka ncuri nk'ihimba tuganire iterekeye ikiza sida. Ico kibazo ntikirabatega abaganga gusa, kiraba umuntu wese ari kwiriye isi. Ikiza ca sida mu Burundi kiracariho, ariko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'amashirahamwe yishinze kukigwanya biri ku kivi kandi ibikorwa bakora biragaragara. Igiteye impungenge uno munsi ni ibihugu nka Leta zunze ubumwe za Amerika zahagaritse imfashanyo yaje muri ico gisata. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana. Igihugu c'u Burundi kiri mu bihugu vyitaho kugwanya ikiza ruhonyanganda sida, aho mbere cyamaze gushikana intumbero ya ONU-SIDA ya 95 bisigura ko ibice 95% vy'abantu bagendana iyo ngwara bazi uko bahagaze, ibice 95% bagwaye bafata imiti, kandi ibice 95% vy'abafata imiti iyo ngwara ntiyibonekeza mu bipimo. Naho biruko hari ibimenyetso vyinshi vyerekana ko urugamba rwo kugwanya sida rugikomeye, kuko hakira abantu bigenza nk'uko sida yoba yararangiye, nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida Lidwine Baradahana. Ibice 30% vy'abandura n'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 15 na 25. Ibipimo vyerekana ko abakobwa n'abagore bagendana n'abagabo benshi 30% baba baranduye, abanyuye yawuramutwe bakoresheje inshinge nabo 10% baba baranduye. Ivyo byose bigatuma bandura biyongera. Kugwanya sida bisaba amafaranga menshi. Mu Burundi amafaranga akoreshwa mu gikorwa cyo kugwanya sida ava mu mfashanyo ku bice 90%. Ico kibazo kirahanze cyane Burundi, kuko kuvaho igihugu ca Leta z'Ubumwe za Amerika gihagarikiye imfashanyo catanga muri ico gisata, ibibazo bitari bike biribonekeza, haba mu gupima, kuvura no guha imiti abamaze kwandura. Ivyo biremezwa n'umwe mu bagendanwa uwo mugera wa sida. Ngana zozo buzira hari nyene ibintu byose baragabanyije ubundi bakivuza abantu byo kubavuza umuntu agafite amaheranike batubavuza n'imiti nikiboneka ku bwinshi. Ibintu byinshi nyene byagabanutse kubera ngo Trump yakuyemo ubwo bukene buturutse ku bihugu vyagabanije canke bigahagarika burundu imfashanyo vyahora biha Uburundi, biradindiza cane ibikorwa vy'amashirahamwe yasahiriza leta mu kugwanya ico kiza, kuko atahandi yakura amafaranga yo gukoresha ku munsi ku munsi. Kuri iryo hagarikwa ry'imfashanyo yaje mu gisata co kugwanya umugera wa sida mu Burundi, abarongoye amashirahamwe y'abagendana umugera wa sida basaba abarundi muri rusangi n'amashirahamwe akorera muri ico gisata kuja hamwe kugira bagire ico bakoze mu gufasha abagendana uwo mugera canke mu gukinga abayandura. Jean Gapia arongoye ishirahamwe ANSS aremeza ko igihengeri kihari kuva abanyamerika bakuyemwo akarenge ari kinini, ariko ngo si umwanya wo kurera amaboko, uburyo buhari bwokoreshwa neza. Tumukurikire. Ubushikiranganji busanzwe buraba amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ngo kwihutira kudushira hamwe twese tukaraba ibikenewe ngo akava imuhana kazi imvura ihise. Ibi biriko biraba ni ibintu twategezwa kuba twariteguriye, kuko umunyagihugu arafise uwaraba. Umwene gihugu natavugwa ntibashobora kuvuga ngo kubera umunyamerika yanse gutanga amahera, arafise uwaraba. Twese tukaba turimwo mu guterera. Ico rero twe dusaba nuko twokwicara hamwe tukarabira hamwe ivyokorwa, ariko na cane cane turabe ico gihengeri gihari kandi ni kinini cane kuva abanyamerika bakuyemwo akarenge. Ariko hano babwira ko n'ibindi bihugu ntivyanganyije nk'abanyamerika, ariko navyo biriko biragabanya gufasha. Mbega
k'ubukene, ko wa mugwayi yagumanye bwa bukene, ko ingwara tubona zitaciye zikurikira ngo zivuge ngo abantu baciye bakira kwa uburyo bubuze. Mbe dukora iki? Reka rero duhaguruke, uburyo buhari tubukoreshe neza. Mbega twovuga tuti iki gikorwa mwebwe mukaba mufise ubu buryo, abagwayi tuzobarungika iwanyu, namwe muri ubwo mufise mukora iki, ariko tuje hamwe dufashanye, tureke gukora umwe wese ukwiwe. Nimba dushaka gufasha iki gihugu, nimba dushaka gufasha bene wacu benshi kurusha, reka duhaguruke. Jeanne Gapia aributsa ko ayo mashirahamwe yoyo atanga intererano zayo, ariko igikorwa kinini kibazwa leta. Uwarongoye ishirahamwe ANSS asaba leta kuvira hasi iki kibazo, kuko amagara y'abantu abazwa ubwa mbere abaramutswa igihugu. N'ubu nyene tumwumvirize. Leta rero irafise uruhara, nishiremwo agacano. Jewe mvuye mu manama mu Faransa, muri Malezi, aho nahuriyeho n'ayandi mashirahamwe, aho numvise amashirahamwe yo muri Mali iri mu ngorane. Twebwe turi mu gihugu atangwana ikiriho, mugabo aho bumviye abanyamerika bakwiye kwa mahera, leta yacifata irafata budget irafasha gatoya amashirahamwe akora nk'uko dukora, baramamirira amate. Ivyo rero biratanga inguvu, birekana ko hariho nico leta idushima. Turabizi, tubirabire hamwe, ntituzosaba ivyo tuzi ko bidashoboka, mugabo turakeneye kubona ko bashima ivyo dukora, kuko abo dukorera twebwe tuza twunganira. Nk'umurundi n'umurundi kazi wese arafise uruhara rwo gukorera igihugu ciwe, ariko hama hariho uri imbere, hariho ubibazwa ni leta. Rero twebwe tuguma tuvuga turi ngaha, aho dushika tuzohashika, ariko hari aho dukenera kubona ku kantu gato kerekana ko babona natwe ingene twitanga. Jeanne Gapia arongoye ishirahamwe ANSS yari umutumire w'iki kiganiro. Mwavyumvise ko hakenewe guhindura ingendo kugira igihengeri catewe n'ihagarikwa ry'imfashanyo gishobore kuzibirwa. Niyo ngaha duciye dusozerera kino kiganiro. Mwakoze mwebwe mwese bariko baradukurikira. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza, nkaba ndabekebanuye. Naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.